Munkundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese mudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure, abari irya nino ku mugabane w'Abanyamerika, mudukurikirana muherereye ku mugabane w'Abanyaburaya muri France, Belgique, Allemagne, za Angleterre, Australia, muri ngaho muri Norvège, bari ngaha muri Afrika, muri Kenya, Uganda, Afrique du Sud, Mozambique, Zambia, Malawi, Tanzania, Rwanda, Congo, muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomini, imitumba, umucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda kuri ako kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru rero agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi ni amakuru twababwiye ko tuza kubagezako amakuru avugwa mu mutekano w'igihugu cacu c'Uburundi. Muri iyi ndwi iheze uruganda rwacu rwaramenye canke rwaratahuye ko abantu batatu aribo bagandagurwa n'abanyagihugu. Inyuma ya kugandagurwa kw'abo bantu, iryo gandagurwa nyine rikaba ryaratewe n'ubusuma bari bakoze, kubera ko abo bantu bari abasuma bari baraye bagandaguye umunyagihugu, aho bamugandaguye bamurashe banamutwara n'amafaranga yari yagurishije inka, aho ivyo bikaba vyarabereye mu ntara ya Gitega. Aho rero ubwicanyi bubandanya kuba ndanse ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Tuve kuri iyo nkuru kandi Ndayishimiye yaraye atanze ikiganiro kuri RTNB kigenewe abatamakazi n'abana bo muri materineri. Umukuru w'igihugu aherutse guha ikiganiro RTNB kidasanzwe, ikiganiro kidasa na gatoya n'ibindi biganiro yaragize imisi ariko aratanga ahandi mu bindi bimenyesha amakuru. Ikiganiro muri rusangi casa n'igihariwe ubuzima bwiwe kuva akiri mu nda y'umuvyeyi wiwe gushika uyu munsi ageze ahageze. Ndayishimiye yaraye avuze ku buzima yakuriyemwo mu muryango ubabaye, ubuzima bwo ku ntebe y'ishure, ubuzima bwo mu gihe c'intambara, hamwe n'ubuzima yabayemo nk'umunyapolitike. Mugabo iki kiganiro Ndayishimiye yaraye atanze rero caraye gitangaje benshi. Izi ngingo zose yazivuga azerekeza ku buzima bwe gusa. Bisa nuko ataco yigeze avuga ku buzima bw'igihugu canke ku banyagihugu. Ikiganiro dufata ko gitangaje kuko ntaho gisana n'ibindi biganiro bikaze yaheruka gukorana n'ibindi bimenyesha amakuru. None twovuga ko ikiganiro cari gifise intumbero iyihe? Ndayishimiye arazi ko iradiyo nkuru RTNB yumvirizwa n'abanyokuru gusa. Ivyo Ndayishimiye agizemwo imisi bavyita gupanga akarere.
muri CNDD-FDD inguvu ariko arashira mu biganiro vyiyaguye mu maradiyo n'ibinyamakuru birerekana ko afise ihangiro ridasanzwe. Ndayishimiye yoba yaraharuye arabona neza ko kwitoreza ikiringo ca kabiri bizokwakirwa nabi n'abarundi muri rusangi. Ibi bibonekera mu kugene iminsi 10 imbere yuko yigena kwitoreza ikiringo ca kabiri yabanje gukorana ikiganiro ca mbere muri Yaga. Iki kinyamakuru yahereyeko yagicaguye kuko bizwi ko gihurumbirwa cane n'urwaruka. Nukuvuga ko mu gihe cababa amezi 2 gusa Ndayishimiye amaze guha ikiganiro ibinyamakuru 5. Tubibutse ko yahereye muri Yaga, akurikizaho Jeune Afrique, akurikizako Intumwa, akurikizako Main Switch, none ashitse no kuri RTNB. Kuri runo rubuga rwacu uno muhora wa YouTube twari tumaze igihe twibaza igituma Ndayishimiye adashaka gutangira ikiganiro ku maradi mw'iradiyo RTNB. Mu nkuru zacu twagiye dutangaza twaravyibaza kino kibazo mu makuru, mu biganiro n'ubusesanguzi twagiye dukora, ivyo vyose twaragiye tuvyibazwa. Twimvo umukuru w'igihugu adatanga ibiganiro mw'iradiyo RTNB mu gihe bizwi ko iyo nsamirizi yamaze kwigarurirwa n'umugambwe wiwe. Ni kenshi twerekanye ko yayinuba kubera azi ko yumvirizwa n'abatamakazi gusa, kuko abatama bobo bumviriza BBC Gahuza Miryango ku mugoroba canke Isanganiro. N'ikimenyamenya murabona ko iyo radiyo yitwa iy'igihugu asa n'uwiherukiyeho. Ni kuki atayihereyeko? Kuki atayitanguriyeko kandi ariyo ifatwa nk'iyimwegukira, yegukira ubutegetsi? Muri Yaga na Main Switch Ndayishimiye yashaka ko yigarurira imitima y'urwaruka, igisyo rusigaye ruhurumbira amakuru aca ku mbuga hwaniro. Muri Jeune Afrique naho Ndayishimiye yashaka ko amakuru atahura, ko amakungu atahura ko ibintu vyose bivugwa ku Burundi no kuri we atari vyo. Mu Ntumwa naho biraboneka ko ubutumwa bwiwe ahanini bwari bugenewe abanywanyi ba CNDD-FDD. Nayo kuri RTNB naho ni ubutumwa bwari bugenewe abatamakazi n'abana babo biga mu mwaka wa 4 kumanuka no muri maternelle. Biragaragara ko Ndayishimiye abatamakazi bamwe bamenye ko Ndayishimiye akihari kugira ngo mu mwaka uza imbonerakure ziriko zirabacuranguza mu kubategeka aho bashira igikumu bazomenye ko batoye umwe Ndayishimiye nyene. Ndayishimiye arazi ko abatamakazi bamuheruka mu myiyamamazo iyo muri 2020. Ibiganiro 5 vya Ndayishimiye vyakiriwe gute rero hanze aha mu Barundi, muri communauté y'Abarundi n'igihugu muri rusangi? Ibi biganiro twavuga ko ibiganiro 5 nyine vy'urutavanako Ndayishimiye ariko arabitunganya mu gihe Abarundi badatekanye mu mitima. Ikibazo c'ubukene kirasesereje igihugu n'abanyagihugu ku rugero ruteye ubwoba.
Ikibazo kiri mu vyo Ndayishimiye yashimitseko cane muri ivyo biganiro bitanu yatanze, ikibazo ca politike n'umutekano biyumbayumva navyo yarabigarutseko cane, biboneka ko yariko aragerageza guhumuriza abarundi. Ni ibintu vyiza cane gose ko umukuru w'igihugu aganira n'abanyagihugu arongoye kugira ngo bumve uko abona ibiba hanze, yongere yerekane uko ategekanya kubikemura. Yamara inyishu ku bihanze Uburundi zaramutaye kuw'amazi, kuko ikiboneka nuko nawe yemanga ko ingorane zihari, ariko ntiyerekane ico agiye gukora ngo azikemure canke azivaneko. Umukuru w'igihugu yumvikana mu mvugo nk'uwutagira inyishu, kuko hamwe ahamagarira abarundi kwihangana, ahandi akerekana ko ibiriko biraba ari amakosa yakozwe n'abatwaye imbere yiwe, adasize inyuma n'umuhisi Petero Nkurunziza benshi bafata nk'imboneza yamako, imboneza mu gukunda igihugu, wakoze vyinshi agatunganiriza igihugu c'Uburundi mu buzima bw'igihugu bugiye butandukanye. Nyamara uyu Ndayishimiye we ariko aramutyoza ko nawe yishe igihugu. Hari n'ivyo aburira inyishu akavyegeka ku Rwanda, abakoroni, abo batavuga rumwe canke abamugwaniriza indani muri CNDD-FDD. Mu biganiro bitanu amaze gukora, umukuru w'igihugu ntiyigeze yerekana ikigiye guhinduka. Niyi mpamvu ituma ako kigoro Ndayishimiye yagize ko kuganira n'abarundi amasaha 10 mu mezi 2 kaba impfagusa, kuko nta nyishu bumvisemwo. Muri ivyo biganiro vyose Ndayishimiye ntiyigeze yerekana ico agiye gukora kugira ngo ivyankenerwa bibuze mu gihugu c'Uburundi biboneke. Ntiyigeze atanga ihumure ku biciro biriko biradugagira ku murindi uteye ubwoba. Ntiyigeze yerekana ico agiye gukora ku ngingo amatora, kugira ngo amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2027 azobe amatora nyamatora. Ntiyigeze yerekana ikigiye gukorwa kugira ngo abarundi bumve ko badashobora kunyuruzwa umwanya uwariwo wose n'ibindi bitandukanye. Ikiboneka rero nk'iki muraje ishinga nuko yoshikira ikiringo ciwe ca kabiri gusa ata ntambamyi zimuhangamiye. Ikibazo canke ibibazo bihanze abanyagihugu ntashaka kuvyumva na gato. Biratangaje kubona umukuru w'igihugu atahura ko ibihanze igihugu arongoye bitamwerekeye. Ngira ngo muri ibuka igihe yariko aradondagura amatoni y'ibiribwa afise muhira, mu gusigura ingene ibiciro biduga kw'isoko bitamwerekeye. Aho rero yaba yirengagije ko abarundi bazi ko ayo matoni y'irata ayarimisha mu makori yarishwe n'abanyarucari, abanyagihugu bashoye igitoke. Mu kiganiro yaraye atanze canke ahaye kimenyesha amakuru RTNB, yerekanye ukungene yakuze ajisha ibiziriko n'ukungene yarima utwibare.
yarerekanye urugendo rwiwe ku ntebe y'ishure mu bihe vy'amagume, ubuzima bwo ku rugamba, kungene yashimanye n'umukenyezi wiwe n'ingene yahavuye agera aho ageze. Nta na kimwe umukuru w'igihugu yavuze ku vyankenerwa vyabuze mu gihugu canke amatora y'inkinamico ariko arategurwa n'umugwi seni hamwe na Prosuperi Ntahorwamiye. Burya barya batamakazi bacumviriza RTNB ntahave asya bwose ngo ibibera mu gihugu ntavyo bazi. Barabizi, burya nuko atavyo amenya. Ibitagenda neza mu gihugu nta muntu n'umwe bidakorako ku rugero rwiwe. Umukuru w'igihugu wenyene ubwiwe biramuhungabanya ku rugero rwiwe naho atahasiga amenyo nk'abanyagihugu bato bato. Biramaze kuvugwa ko bishika agasiba inama zibera muri interineti kubera umuvuduko wayo uri hasi mu Burundi. Yirirwa no mu kazi ko kuduza uburyo asumisha kubera ibiciro biguma biduga kw'isoko. Barya batamakazi rero yarayahaye ikiganiro kitagiramwo ikintu na kimwe mu bibaraje ishinga, ntagire ngo baragishimye. Nabo bacakiriye nk'uko urwaruka rwateye ivyatsi ivyo yababeshe ku mbuga hwaniro. Nyamba umukuru w'igihugu azobandanya urutavanako rw'ibi biganiro mu bimenyeshamakuru, turarindiranye igishika gose ikiganiro azokorana n'ikimenyeshamakuru Iwacu ngaha mu gihugu c'Uburundi. Turakeneye kuraba koko niba naco azogiha ikiganiro. Naho za BBC yazifuse yazugaye ngaha mu gihugu c'Uburundi, ivyo navyo birakenewe kugira ngo turabe koko niba ivyo bimenyeshamakuru biri international navyo azobiha ibiganiro, na cane cane ko abarundi bumviriza ibimenyeshamakuru bigiye bitandukanye. Amakuru yacu tubaye turayahagarikiye ngaha. Wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane ndabikebanuye naho ubutaha. Umukama abandanye kubazigama, arinde Burundi n'abarundi n'abarundikazi, mugiraho muba mwubahwe.